shampiyona bo yarigeze ku mundwi igira 13 tuyihere mu rukino rukomeye cyane rwari rwiteganyijwe n'abatari bake ku mugoroba ku munsi w'ejo. Imwe yari ivuye gutsinda Barcelona, iyindi yari ivuye gutsinda kipe yitwa Bayern. Mwe yatsinze 3-0 Chelsea de Bruges ku mugoroba ku munsi w'ejo Stamford Bridge yari iramutse yakira kipe yitwa Arsenal de Gunners. Arsenal iri ku mwanya wa mbere, Chelsea na Arsenal baje muri gahunda za reka tuyagabure. Ariko ikirimo nk'inkuru ni ekipe yitwa Chelsea de Bruges yakenye iminota 45 y'igice cya kabiri nyuma y'ikarata itukura yahawe umugabo witwa Moses Caicedo mu mpera z'igice cya mbere. Iyi ekipe za kubitangura igice cya kabiri idakwiye, ariko nyuma yo gutangura igice cya kabiri idakwiye iminota 2 gusuka igice cya kabiri cyaragitanguye, Chelsea pachika gitsindwa ekipe yitwa Arsenal kandi idakwiye. Ibintu bisubira ibumbeho. Trevor Sharoba kuri corner nziza cyane yaritewe, uyu mugabo aterekamo igitsino cya mbere, corner nziza cyane yaritewe na C James captain, ariko ntibyatevye ko ku matara 59 ku ipasi ya Bukayo Saka Mikel Merino aza kuba agombora igitsindo, ariko birangiriza ekipe yitwa Arsenal yari yifuza amanota 3 y'ingenzi. Yari yanabifashwemo n'umuhagarikizi Taylor, yari yahaye ikarata itukura uwitwa Moise Caicedo, ariko Chelsea iravyanga pe kimwe ku kindi mu rukino rutaragoroshe nimugoroba ku kibuga Stamford Bridge i London. Ya abantu hanze dukomera amashi Chelsea mw'abantu ekipe ikoza akazi bamuyemera ko yakoza akazi. Tumeze neza cyane. Chelsea ni tokurigura yikomera amashi. Oya agenda yakomye. Chelsea ni ekipe nziza. Aya mashi na ekipe yitwa Chelsea ni ekipe nziza. Buri munsi iyo ibibazo bizoba kwa Chelsea yabuza 3 ntituze tubibaza abakinyi. Tuze tubibaza mumenyereza bivanye n'ingene yatondetse le 11 de départ ariko n'uburyo akora amaramplacement. Twa amaturimba tuti watakubaritu. Bon abatakubaritu nivyo kuko uruka ko umunsi wa gatanu nagarutse ku kintu gikomeye cyane ndavuga ati buriya abamenyereza b'abataliyano bashobora kuba sibanga bisangije ni gakazotunga equipe ubona ngo iri capable yo kudomina mu adversaire wose bahuye kuva sestangura gushikire nkuko abanyespanyol babikora, ariko ni bamwe mu bamenyereza bariko baratwereka mu buryo buri decisive na cyane hageze amagra rendez-vous cyangwa ibikombe. Zimwe mu ntege nke Enzo Maresca yari afise mu mwaka weze muranabyibuka tuvuga ati uyu wari mu favori w'igikombe, ariko nawe ubwiwe akagerega avuga ati vy'igikombe jewe wapi. Ariko uno munsi dufashe inkino nkuru Chelsea maze ukina mumarurire muraba Chelsea ni yanganje na Arsenal, Chelsea ni yatsinze Liverpool ya ndabiri byero byo mu magra rendez-vous. Donc Chelsea contre United, Chelsea contre Liverpool, Chelsea contre Arsenal, Chelsea contre Man City, Chelsea contre Tottenham. Contre United niba ntibeshe bageze ibitsindo biri ku bindi harimo carton rouge y'umugabo witwa Robert Sanchez ndetse n'umugabo witwa Casemiro ku ruhande rwa Manchester. Hayo United mwagize 2-2 ndabire result nimba United tabatsinze kandabiza. Uno munsi ikintu ca mbere gituma mvuza ibi nuko nimba equipe nziza ya Arsenal tubona iri ku rugero rwo gutsinda buri wese bahuye itamutsinze tukavuga ngo uwo mu adversaire nawe yaje yikomeje, iyo hura na equipe yitwa Chelsea tuzi ko mu mwaka wese yari ifite ikibazo cyo kutaresist imbere equipe zitwa ko ziri decisive ku gikombe canke zirusha ubukomezi canke zitwa kari nkuru yamari Chelsea yarahinduye mentality. Bien sûr no bihera mu nteguro y'urukino kuko mwabonye ko batangwe begeza ama plaque publicitaire imbere bavuga ati Arsenal iri yampira y'imiterekano n'ibiki hari uburyo bitaza cyane byoborohera, ariko ikibuga bagomba gukina ko cyose bire ndabibona nka mind game. Donc ibya trendize mu itangazamakuru abantu bavuga ati eske ariko nkiyumvira eske Arsenal izo gutera imipira y'imiterekano gusa Chelsea bo nibayironka n'ivyo bafete. Donc kabona ngo mentalement bwa mbere ni Chelsea no batsinze bawutsineye ku mupira y'imiterekano ni Chelsea yavyaje umusaruro ikibuga cyo muhira, ariko kandi ubutumwa bagiye baratanga kuri Arsenal bwagaragara ngo bariteguye kandi nibiteguye kugira gute guseda ko botsindwa na iyi equipe ya Arsenal.
ico ni cyambere gira kabiri ndavye match bakinye bamese en difficulté equipe ya Arsenal igendera kuri ritme yabo buriye nubwo baronse carton rouge equipe ya Chelsea Yeah. na Arsenal yakinye nka equipe vise carton rouge kuko bashizwe mu kaga bagendera kuri ritme baranirwa kuganya le duel Yeah. baba frustre baronka carton jaune nyinshi zatumye bamwe n'abandi batisanzura kuko bariko baratinya kumanya n'umwanya bagabanyije ritme kuko banashaka bimwe mu bintu vya mbere nakundiye Chelsea nuko bitigeze hokire ngo vuge ngo twaronse carton rouge tubihebe Imana iradufashe turonse gitsinda reka tugere tuzibire bari ivyo Chelsea nigeze Chelsea bagumye muri match 100%. bivuze ngo Arsenal Michael Arteta yisanze afise equipe ikwiye mugabo tactiquement nayo nyene yari kuri risk yo kuba umwanya yo mara match itagize kudakwiye kuko deje igice cyambere cyaheze mu bakinyi batanu bitwa ko bafise role yo kudefend ndavuga umusisi Zubimendi n'aba defenseur bane abo bakinyi batanu igice cyambere cyaheze abakinyi bane muri batanu bafise ikarata z'umuhondo ya vyobrije Michael Arteta gukora remplacement yo kuzora Karafiora Zanakeri nawe shikaronka ikarata y'umuhondo iyumvire gukina equipe ya Chelsea dakwiye mugabo ufise Pedro Neto umwanya n'umwanya uvuga ati hano kakeri kakamuhitana nako ni karata itukura umenye ngo ni Pedro Neto ariko aragerageza gupressa atera pressure umugabo yitwa Piero Incapié ukabona ngo Piero Incapié karakina yigengesera umuntu wenyine wabona ngo ni Sanfote n'ubwo kuronka ikarata y'umuhondo mugabo akaba no resist buriya ni Timba kuko Timba kurusha inguvu akurusha kunyaruka akagusha technique ukabona ngo wabayirebanga nta mwataka apfa kumuca uko yishaki rero ni réussite idasanzwe kuri equipe yitwa Chelsea bashoboye gutega gatego equipe ya Arsenal karayifata nabonye Arteta yisigura mu itangazamakuru mugabo je nabyise kwisigura kuko yagarutse mu bikomera avuga ati ni ndwi idasanzwe kuri twebwe ati bwa mbere ndize c'est une leçon pour moi kunganya na equipe ya Chelsea ati ni vyari vyoroshe nari ngarukanye ma Gyökeres avuye mu mvune simfise kaya Kanyuma nabuze Saliba natakaje Leandro Trossard mu ndwi hagati gukira match ziremeye nk'izi zibiri mu minsi 3 bien sûr mwanya mumenga birumvikana ariko yari afite defense centrale itarabwakirane innocence ajya ni hantu rero nasubiye ndicara nkavuga ngo burya Arsenal izi nguvu ifise ziteye ubwoba hari equipe kusanga muri context nk'ika hari equipe yo kwisanga itagira William Saliba na Gabriel Magalhaes ikabona ko ari ibibazo mugabo ugiye kuraba ibintu Piero Incapié akina ni nkaho Piero Incapié na Gabriel Magalhaes yabinjiriye rimwe muri equipe Magalhaes bari guhapa bamushira ku isoko yamari baze nk'ubu dufate nka equipe nka dufate ya equipe gabasha dufate mu Bwongereza uri Liverpool ukura sindwa muri buno buryo hacagera ko kina match yitwa kikomeye nawo ubwo mugina na Tottenham uwo muzi dafise Van Dijk na Konate ukababrije ukija nka Joe Gomez na wataru Endo muri Axe Central wibaza ko abantu batababona ko kabaye kuri wowe donc no musi Arsenal bisanze mu kaga nivyo ariko igituma je nabibona nka excuse nuko ni equipe effective yabo yatweretse ko yiteguye haba mu mikinire haba mu bwaguke bwayo muri kimwe cyose n'uburyo bakompleta na byose batweretse ngo bariteguye umwanya umumenga bikuye mu gatego ariko mu wundi mwanya context y'urukino uburyo Chelsea yari yisanze byari gutuma Arsenal hindura ishusho briskema muri match ikaba yotsindira match mugabo ni match jewe mvuga ni kudosha kuri equipe ya Chelsea yitwaye neza inota rimwe bari ronse bari merita natatu bari kuyaronka jewe sintangare bivanye n'ibyo ku ruhande rw'iwanje equipe yitwa Chelsea the Blues iki kintu kinyereka ngo hagati y'umumenyereza yitwa Enzo Maresca ndetse n'abakinyi biwe hari umubano mwiza cyane ivyo tuma buri mukinyi wese wa Chelsea no munsi n'inguvu dafise yo zitangura abona umwana yitwa Estevao akomeje kwereka isi ngo ndi ku nimero 7 nta kintu kimwe igomba kunkuraho kore Jermaine Parma nugaruka bazogukinisha 10 netakini bubamfu Garnacho yicare ukabona ngo yaramaze kugira esprit de combativité imwumvisha ko gukinira Chelsea ya Maresca ari ugutanga umubiri n'umutima mugabo equipe yitwa Chelsea ntikogwe n'isoni vyanje kunyereka ngo ku magra rendez-vous Chelsea iteye ubwoba mugabo kwino migwi isa nkaho iri muri tableau zo hasi Chelsea ramengira afise ukunishira mu bugabo kuko ari kuravuga magra rendez-vous no munsi ugiye kuraba equipe yitwa Manchester United yaratsinze Chelsea bitsinda 2-1 kitsinda cy'umugabo yitwa Casemiro na Bruno Fernandes niba ntibweshe yeah. mu gihe Chelsea yari yatsindiwe no musore yatsinze Arsenal n'ubundi
Mikel Merino n'uyu muhungu ya Trevoh Chalobah ihejeje gutsindwa na Manchester United twese turazi ngo mu bihe bakinya na Chelsea ari kuri journée zandwi 8 hafi aho Man U ntiyari bwafate ritme yari kiri equipe goyago hari kuri journée ya gatanu batsindwa na Manchester United mugabo Chelsea yisanze imbere ya Liverpool kiri muri wa murongo mwiza wo gutsinda buri munsi Chelsea naniza Liverpool bitsinda 2 kuri kimwe Chelsea yisanze imbere ya Arsenal bagitsinda kimwe kindi Chelsea ejo yo kwisanga imbere ya Manchester City kayikura kwa 3 canke bakagabura vyumvikana ngo Chelsea yisanze imbere ya Barcelona Chelsea 3 yari yatoye kwa Tote vyoroshe yisanze muira kimwe ku Chelsea yaratsinze Tottenham Chelsea yaratsinze Barcelona mugabo Chelsea mugiye contrairement aho nyene kwa Arsenal imbere ya Sunderland aho nyene kwa Arsenal deja ni equipe iri muri course y'ikombe myazira abantu ntibumve ko menga Arsenal yatakaje saison yayo yose ariko ni equipe iri kuyatwereka mu ishusho yo kwidebrouiller peu importe circonstances zigoye ikidebrouiller kandi biriya nivyo bigira equipe kuba nkuru ariko uno munsi naho bura kugira Amakenga kuri Arsenal yanganije na City igatsindwa na Liverpool ikanganya na Chelsea muri equipe zitwa kari nkuru bamaze gutsinda Manchester United niho hano rero ndiko ndavuga ngo bon probablement na Tottenham wa mubano mwiza nimba utatsinze City uri Arsenal nutsinde equipe bita Liverpool nutsinde Chelsea nka equipe zigaragara ko arizo muzogwandika igikombe tugomba kuraba réellement Arsenal yo biteguriza inkino gute zitwa ko zive kuko hari gihe bari abato utsinda uri Arsenal na City zo batsinda bigasaba ko mwidadanira kuri match yanyu akaba ari ubikura inyuma bakakuva inyuma burundu ni cyo kindi ariko ndavuga ngo umubano wa Maresca n'abakinyi baratanga message ivuga ngo niyo wogera hamwe bagutega iminsi twokurokora kuko amagara rendezvous Chelsea ntiri kwirarasha rabaguhera kuri Paris Saint-Germain mu gikombe ca Mondial de Club muri finale sivye muri Ligue des Champions batsinzwe ku ndwi ya mbere na Bayern ariko ni Bayern bien sûr yabiretse kibarusha Bayern ibatsindira mu gihugu cy'Ubudage kuri yakuntu Bayern yatsinze Chelsea ni nk'uko kuntu ku mugabo w'ijoro rya Arsenal gutsinda Chelsea nta muntu ari kuba etone ariko na kiriya gihe niyo Bayern na Chelsea bagabura canke Chelsea gatsinda Bayern naho yari kuba amahoro deja rega Chelsea uno munsi magara rendezvous hose iri kirisanga igenda gukina itwitwa umufavori ahubwo abo bakina nabo bari bo bitwa abafavori kenshi Chelsea bakaronka 3 canke bakaronka rimwe tubona ngo ni réussite kuri Chelsea kuco yariri imbere y'iyo equipe nkuru ibi rero bavye ibintu bakinye na equipe yitwa Arsenal burya hagati mu kibuga canke mu bakinyi bari bo bose gutakaza element nka mugabo yitwa Moises Caicedo biba bisa nkaho urukino ruruhevye ruraheze mugabo nakunza akazi k'umugabo yitwa Reece James yankiye mediane ya Arsenal gukina nkunda akazi k'umugabo yitwa Enzo Fernandez ariko ndananka no kwicanganya k'umugabo kwa yitwa Maresca yarokowe n'abakinyi gusumba ikindi kintu cyacu cyose kuko yaravise nubwo bari basigaye ari 10 uravye umupira bariko baratera bari bamaze kwempoza Arsenal umuvuduko bagomba kugendera ko Arsenal irawemera ica yizanga muri ambiscade yuko abakinyi bose bitwa ko bariko bafasha Arsenal defensivement amaze kuronka carton jaune yo bavyarira ibara acafata akora erere asohora umwe mu bataka bariko batanga akazi yitwa Joao Pedro azana Liam Delap baya tactiquement uyu mugabo Liam Delap Chelsea niri kwirakina ngo urondera umwatakaza kugongana n'abadefenseur ahubwo Chelsea ivyo iri kwirakina iri kwirondera umukinyi wari we wese mwiza ashobora kugarda bar anabafasha gukina rega collectivement kuko harabakinyi utakaje umupira dufate fresher yo gucenga umupira ukagumana ukaba proteger niki Joao Pedro na Delap nibagereranya avec déjà na maturité y'umugabo witwa Joao Pedro ya Premier League isumbia Delap yaradugaye na Ipswich Town nivyo saison yiwe yabaye risa ariko eske no ku rugero rwa Pedro twabonye ashobora gukina nka numero 10 kuyu mumenyereza wa Brighton urabona ko mwagize oya uyu yaje inyuma uyu mumenyereza bafise uno munsi wabona ko ari gihe Joao Pedro akinira inyuma ya Dani Welbeck n'umusaza bamusora mu gice cya kabiri Pedro agaca point ugacuzana mu kinyakina numero 10 hari gihe akini wingi yo wabuze umwana nka Kaoru Mitoma ico nemeza ko ico nuko no munsi equipe ya Chelsea umumenyereza ari urugero kana kataragara ko mujana na tactique zo kudukonvenka ariko afise equipe collectivement ikomeje kugaragaza ko yiteguye itifuza ko umwambaro wa Chelsea ukogwa n'isoni bahari nuko Chelsea yanganije na equipe yitwa Arsenal de Ghana zigitsindo kimwe ku kindi anako kwa Slaughter